Ni iby'agaciro gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Turabaramukije rero, sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi tugiye kubaganiririza ku buzima n'amateka y'umwe mu baririmvyi bakomeye cyane mu gihugu ca Nigeria, kandi akaba yarashoboye gushikana umuziki wa Afrika ku rwego mpuzamakungu. Uwo muririmbyi nawe so wundi ni umuririmbyi akunzwe cyane yitwa Burna Boy. Burna Boy ni izina rimaze kumenyekana cyane kw'isi yose, ariko inyuma y'iryo zina hari umwana yakuriye i Port Harcourt muri Nigeria, akurira mu muryango wakunda umuziki, hanyuma aza kuba umwe mu baririmbyi ba mbere bo muri Afrika batwaye ibikombe bikomeye cyane, harimo n'igikombe ca Grammy Award. None Burna Boy ninde? Yavukiye hehe? Yize hehe? Yatanguye ryari gukunda umuziki? Ni gute yavuye i Port Harcourt akaja kwigarurira isi? Kandi ibindi vyatumye bamwita African Gia, ni ukuvuga igihangange ca Afrika. Reka tubimenye kuva mu bwana bwiwe gushika aho ageze uno munsi. Turabe ubuzima bwiwe kuva akiri muto kugera uno munsi. Ariko rero reka tubanze tubahe ikaze mwebwe mutare bwagire subscribe, mugire subscribe, munawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, kugira ngo muzohore mubana natwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Reka tumira amateka gatoya, turaje tuce tubabwira ubuzima n'amateka vya Burna Boy, umuririmbyi akomeye cyane wo muri Nigeria. Tegerezwa kwihangana. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko namejeje kubivuga, uyu munsi dufite ikiganiro kigaruka ku buzima n'amateka by'umwe mu baririmbyi bakomeye cyane wo muri Nigeria yitwa Burna Boy. Izina ryiwe ry'ukuri ni Damini Ebunoruwa Ogulu, ariko kw'isi y'umuziki azwi cyane nka Burna Boy. Yavutse ku igenekerezo rya 2 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 991 mu gisagara ca Port Harcourt muri Rivers State mu gihugu ca Nigeria. Burna Boy yakomoka mu muryango wari usanzwe ukunda umuziki. Nyina wiwe yitwa Boss Ogulu, kandi mu nyuma yabaye umuyobozi w'umwuga wiwe. Se wiwe nawe yitwa Samuel Ogulu. Ikindi kintu gishimishije cyane ni uko sekuru wa Burna Boy, Benson Idonij, yigeze kuba umuyobozi w'umuririmbyi rurangiranwa wo muri Nigeria yitwa Fela Kuti, umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka ya Afrobeats. Burna Boy yavukiye i Port Harcourt. Kuva akiri muto umuziki wari ikintu gikomeye mu buzima bwiwe. Afise imyaka 10 yaratanguye gukora umuziki wiwe bwite no gukora amabeats akoresheje program yitwa FL Studio. Ni ukuvuga ko akiri umwana atari umuntu yaririmba gusa, ahubwo yatanguye no kwiga uburyo indirimbo zikorwa inyuma y'amajwi. Kuze yumviriza ubwoko bwinshi bw'umuziki, harimo reggae, dancehall, hip hop na Afrobeats. Kandi kubera ko sekuru wiwe yari afitaniye isano ikomeye na Fela Kuti, Burna Boy yararonse akaryo ko gukura yumva umuziki wa Fela Kuti. Ivyo vyaje kugira uruhara runini mu buryo Burna Boy yakoze umuziki wiwe. Mu nyuma aza akuba Burna Boy uwo tuzi uno munsi. Burna Boy yatanguye amashure yiwe abanza y'intango muri Montessori International School i Port Harcourt, hanyuma aja kwiga muri Corona
Secondary School. Inyuma yagiye mu Bwongereza gukomeza amashure, yize Media Technology kuri University of Sussex, hanyuma yiga Media Communication and Culture kuri Oxford Bookers University. Ariko Burna Boy ntiyabandanije amashure gushika ayahejeje. Inyuma y'igihe yamaze mu Bwongereza yahisemo gusubira muri Nigeria kugira akurikirane cyane inzozi ziwe zo kuba umuririmbyi. Maze gushika muri Nigeria, Burna Boy yarakoze igihe cy'imyimenyerezo kuri radio yitwa Rhythm 93.7 FM i Port Harcourt. Ibyo byaramufashije kumenya cyane ingene uruganda rw'umuziki rukora. Mu nyuma yaciye aja i Lagos, igisagara kizwi cyane mu bijanye n'umuziki n'ubudandaji muri Nigeria, kugira ngo atangure umwuga wiwe w'umuziki ku rwego rwa kinyamwuga. Mu mwaka wa 2012 Burna Boy yatanguye kumenyekana cyane inyuma yo gusohora indirimbo yitwa Like to Party. Iyo ndirimbo yarakunzwe cyane muri Nigeria kandi ifasha Burna Boy gutangura kwinjira mu mugwi w'abahanzi canke w'abaririmbyi bari bariko baramenyekana cyane ico gihe. Mu mwaka wa 2013 yasohoye album yiwe ya mbere yitwa L.I.F.I.F.I canke life. Iyo albumu yarafashije cyane Burna Boy kwerekana ko atari umuririmbyi w'indirimbo imwe gusa, ahubwo ko yari afise ubushobozi bwo gukora umuziki ku rwego rwo hejuru. Burna Boy ntiyagumye muri Nigeria gusa. Uko imyaka igenda ikurikirana, umuziki wiwe waragiye urenga imbibe za Nigeria. Yatanguye kuvanga Afrobeats, reggae, dancehall, hip hop na R&B, aca agira uburyo bw'umuziki bwite, uburyo bw'umuziki bwiwe bwite. Mu mwaka wa 2018 yasohoye albumu yitwa Outside. Iyo albumu yarafashije cyane Burna Boy kwinjira ku isoko mpuzamakungu cyane kubera indirimbo ya indirimbo yiwe nka iyo ndirimbo yarakunzwe cyane, iba imwe mu ndirimbo zafashije gushikana izina ryiwe kure ya Nigeria. Mu mwaka wa 2019 Burna Boy yasohoye albumu yitwa African Year. Iri zina risobanura igihangange cha Afrika. Iyi albumu yarabaye intambwe ikomeye cyane mu rugendo rwiwe. Burna Boy ntiyari akiririmba kugira amenyekane muri Nigeria gusa, yari atanguye kwerekana ko umuziki wo muri Afrika ushobora guhiganwa n'umuziki ukogwa ahandi kw'isi hose. Iyo albumu rero African Year yararonse ikunzwe cyane kandi iraronka itora rya Grammy mu gice cya Best World Music Album. Inyuma ya African Year, Burna Boy yarabandanije gukora cyane. Mu mwaka wa 2020 yarasohoye albumu yitwa Twice as Tall. Iyo albumu yabaye imwe mu bikorwa bikomeye cyane mu rugendo rwiwe. Mu mwaka wa 2021 Burna Boy yararonse igihembo ciwe cya mbere cyitwa Grammy Award, aho Twice as Tall yatsindiye igihembo cha Best Global Music Album. Ivyo byari igibihe bikomeye cyane kuri Burna Boy no ku muziki wa Afrika muri rusange.
inyuma ya Grammy izina rya Burna Boy ryararushirije gukomera, yagiye akorana n'abaririmbyi bakomeye cyane bo muri Afrika no hanze yayo, yagiye akora ibitaramo mu bibuga binini byo muri Amerika n'Uburayi, kandi Grammy imuvuga nk'umwe mu majwi akomeye cyane yafashije gukwiragiza Afrobeats kw'isi yose. Burna Boy yarabaye kandi umwe mu baririmbyi ba mbere b'abanyafrika bashoboye guteramisha abantu benshi mu bibuga bikomakomeye mu bihugu vya Buraya no muri Amerika. Mu myaka yiwe y'umwuga Burna Boy yashoboye gusohora album nyinshi cyane zikunzwe, zimwe mu zizwi cyane ni Life yo mu mwaka w'2013, Outside mu mwaka w'2018, African Gia mu mwaka w'2019, Twice as All mu mwaka w'2020, Love Damini mu mwaka w'2022, I Told Them mu mwaka w'2023. Mu mwaka w'2025 yarasohoye albumu yitwa No Sign of Weakness, nayo yagiye mu vy'amatogwa muri Grammy za 2026. Burna Boy yabandanya kuba umwe mu baririmbyi bakomeye cyane muri Afrika mu bitaramo vya Grammy y'umwaka wa 2026. Yari mu batowe mu bice bibiri Best Global Music Album kubera No Sign of Weakness, hamwe na Best Africa Music Performance kubera indirimbo Love. Ivyo birerekana ko n'inyuma y'imyaka myinshi ari umuziki Burna Boy abandanya kuba ku rwego rwo hejuru, ku rwego mpuzamakungu. Hari ibintu bitandukanye byamufashije gushika ku rwego rwo hejuru. Ubwa mbere afise ijwi ridasanzwe, ubwa kabiri afise uburyo bw'umuziki bwiwe bwite aho avanga Afrobeats, reggae, dancehall, hip hop n'ibindi. Ubwa gatatu ntiyatinya gukoresha umuziki wiwe mu kuvuga ku buzima bw'abanyafrika, akaranga kabo n'ibibazo bibangamiye abantu. Kandi icy'ingenzi cyane, Burna Boy yarashoboye gutuma abantu bo hanze ya Afrika bumva akandi bakunda umuziki ufise imizi muri Afrika. Inkuru ya Burna Boy ni inkuru y'umwana yakuriye i Port Harcourt, yatanguye gukora amabeat akiri muto, akaja gukomeza amashure mu Bwongereza, ariko akaja gusubira muri Nigeria gukurikirana inzozi ziwe z'umuziki. Yatanguye kumenyekana cyane mu mwaka w'2012 na Life 2 Part, akomeza na Life Outside, African Gia, Gushika, Kuri, Twice as Tall albumu yamuhaye Grammy Award. Uno munsi Burna Boy ni umwe mu baririmbyi bakomeye cyane muri Afrika yigeze kugira, kandi izina ryiwe ryamaze kurenga imbibe za Nigeria. Inkuru yiwe iratwigisha ko impano, ubwira, kwihangana no kwizera ico umuntu ashaka bishobora kumufasha kuva ku ntango ntoya gushika ku rwego mpuzamakungu. Reka tubashimire mwebwe mwakunze gukurikira kino kiganiro twabashikirije. Ukaba rero utari bwagire subscribe, tugusabe ugire subscribe kugira ngo uzohore wiyunga natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Nambibe dufise tugusabe ugire na like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media bitakugoye. Wariko arabashikiriza kino kiganiro ni psikologe. Na utamu kindi kiganiro rero, Imana ibahezagire. Merci beaucoup.